Hariho n'ikindi batarabona cyitwa El Paso. El Paso. Nico bazobona mu minsi iza. Oya nuko gusa mabizi ko twebwe tuba dufise je ngira muziki nkagira n'akantu ka comedy. Ariko ayo mazina ari really je natoye kuri company bankore ivyo birato. Kandi sinari kuza mu gihugu nambaye utugodas. Nziza kuza mu gihugu babona kuva hasi no hejuru ibintu biko butamu. So nabiyuha. Oya ni gisanzwe nubona ko bijanye. Iba vyita waka nubona ni munsi vyose waka ani ngene twirabura ifuke turondera akantu katwakaza vyita gute waka oya kumutwarayo ni ngombwa urumva subwo nyene ngo tuzoca tugenda tujane tuzobanza kwanza turondere ibyangombwa byose bimurekurira kugenda hariya hanyuma zoca dusanga mushaka kumunyiba mushaka kumunyiba Ngona probleme. Ari inzobe azoca hinduka uzosiga ndamusize irangi girabura. Turi kumwe na Nziza Desire yambaye n'akabrasele kari kibendera ry'igihugu cy'u Burundi vyerekana neza yuko asanzwe akunda ndetse yishimira kuba ari umurundi. Karibu sana Nziza Desire. Nashukuru sana kandi murakoze cyane kuza. Meze neza ariko meze neza ntuza akazuba maze guhonja n'imikeke urumva santeni yote jo kabisa indwi zigera kuri zibiri ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cyacu c'amavukiro ndashaka umbwire kuvugenda n'ubugarutse uburundi ubona bumeze gute hari cahindutse canke buracari kwa kundi nyene ko wabusize ubundi uyu munsi niyo nk'iki minsi 10 indwi zibiri sindazi kwiza oya igihugu carahindutse uko nagiye suko nje ndagisanga igihugu carahindutse carateye imbere mbese mu bintu byose byarateye imbere mbese mu bintu byose byarateye imbere ndashaka yuko umbwira ibintu bimwe wasize bidahari ariko no munsi wagarutse usanga birahari usanga bigeze kure cyane usanga abantu barashaka no kubipresenta mu makunga abantu bakavuga ati this is Burundi oya ni ibintu byose icyanjoye ni nyamatara yo kwibarabara nasiza dahari mugabo urabona uburintera mbere amaferuje ibintu byose nasanze inyubako ni nyinshi amahoteli ni menshi ahantu ho kwidagadura ni henshi kera urazi ko twaba dufise ahantu hamwe mize viva ariko ubu urabona nasanze na music imwe ino bavyita karaoke twe ariya tuvyita piano band byaragwiriye ubu umuntu wese asose hanze abashaka ahantu bavuza live ivyo biranjohera ibindi byose byarateye ikiyaga carahindutse asigara ahantu heza ho guteramira oya ni byinshi ni Nziza Desire akubwira yuko ibintu bimeze neza igihugu carahindutse inyubako ni nyinshi amatara kwibarabara arahari ni Nziza Desire muri kino gihe amazi imisi asohoka cyane reka ndavyituko kuko turakunze kumubona mu biteramo bitandukanye ngaruke yo giteramo cyo ku munsi wa gatanu muri Ingo Club cari giteramo ca Jean Pierre Nimbona Kidum Nziza Desire yariciye mu kibanza c'abantu bashoye kuriha ibihumbi 500 vy'amarundi yaricaye imbere naramubonye kubera kikuza muri kijya giteramo ni giki wakunze mu giteramo gushigikira umuririmbyi mugenzi wawe bisigura iki kuri wewe oya ivyo sinzi twege hariya mbaye ntuye sinzi ndavuga mu ndimi nyinshi muri Amerika abaririmbyi barashigikirana nanje wari umuco wanje kuva kera umuririmbyi mugenzi wanje afise giteramo negezwa kugenda ngamushigikira iciza rero awumbwiye ahantu nari nicaye kweri hari ahantu h'icubahiro ariko sinarisha ayo mafaranga baranyakiriye neza hanyuma ndavyishimira bancarika mu cyubahiro ahantu h'icubahiro kandi narabikunze cyane kandi ndashimira abateguye icyo giteramo ndashimira na bari bafise ikijya kibanza cyitwa Ingo ibintu bya bimeze neza abantu baravyitavye kandi biranjoyera kubona umuririmbi nk'ujya nka Kidum urazi ko ari umuririmbi rurangiranwa avuze indirimbo abantu bagatamba biranjoyera kandi mu Kirundi ajya byari biryoshe nuko niyo nabonye rero iterambere ry'umuziki mu Burundi ko ubu ibintu byarahindutse Sacramento Samorano ni bimwe mu birato vyavugishije benshi uno munsi Nziza Desire yambaye kirato citwa gute cameraman filme hasi ariho n'ikindi batarabona citwa El Paso nico bazobona mu minsi iza
oya nuko gusa mabizi ko twebwe tuba dufise je ngira muziki nkagira nakantu ka comedy ariko ayo mazina ari really je natoye kuri company bankore ivyo birato kandi sinari kuza mu gihugu nambaye utugodas nziza kuza mu gihugu babona kuva hasi no hejuru ari ibintu biko butamu sonabiyuha oya ni gisanzo nubona ko bijanye iba vyita waka nubona ni muzu byose waka ani ngene twirabura ifuke turondera akantu katwakaza bavyita gute waka yes yani nziza Desire ati ibizi muzu yambaye ibirato bavyita waka wabibana ka kabiri kanje fuki kaboneka none tuntu tushanye shambara wako imyaka 13 uri mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika ni imyaka myinshi cyane nizera neza yuko washoboye gukumbura cyane igihugu c'u Burundi hari iyo muziki wawe ufatwa gute muri Amerika abantu baraheza bagatahura umuziki usanzwe ukora barawutahura pana abanyamerika mbwa abanyamerika bakunda ivyabo kandi nuzoza naho bari umwongereza je bakubwira wewe nuri umunyamerika kandi nico nishimira kiye gihugu abantu bakunda ivyabo kandi bazofa bumviriza ivy'abandi hariya cyane cyane abanyafrika abarundi biwacu abanyarwanda bakongomani n'abandi banyafrika batumva ururimi n'amanati club y'abanyafrika nk'aba Nigeria cyangwa abakenya niho batuvuza mugani bashaka kukuvuza nka kujya bavuza abiwabo community yacu nidakunda ivy'iwacu muga yandi ma community y'abanyafrika ari ebana ivy'iwabo bivuze ijana kwijana baramuze bakuvugije nyuma bakubone sur place ariko bavyakira neza ari no ma festival y'abazungu barabagira ibintu bya tradition bakagutumira bamwe ariyo n'ibindi biba umuntu agize ubugeni mariage agutumira nuko rero tubaye cyangwa tugagurisha online ikibazo kica kiza ngaho uno munsi nziza Desire muri Amerika abeshejweho no muziki canke haruwa kandi kazi asanzwe akora kuko turabona ama video uri mu marimuzine mu midugi zimvye uheruze twarabonye video iri muri helicopter iba yakoswa amafaranga menshi uno munsi hari ya muri Amerika ubeshejweho no muziki canke hari kandi kazi ukora kaheza kakagwa amaheruka cuja gukora umuziki ari utangura kwanza akazi niko kazi imbere kuko akazi niko kaba kari permanent humva uhembwa buri ndwi zibiri cyangwa buri ndwi imwe umuziki ubugira kabiri kuko twashitse hariya dusanga n'ubundi buzima akazi niko dushira imbere 80% 20% n'umuziki umuntu acaye baza ikibazo nakaye kazi nziza Desire akora hambavu y'umuziki muri Amerika ubuzini bwinshi hari ubuzini bwinshi umuntu ashaka gukora ubuzi butatu ku munsi bivana n'ingufu zawe ubwo nabwo n'ubwahe ari ubwo gutwara abagwayi ndabatwara ama appointment yo kwa muganga ari ubwo kudelivera nk'abantu bakomanda ibiryo tukabitwara hariho nakandi ko gutwara abantu bavyita bya Uber niko kazi usanzwe ukora nkora ubuzi butatu buri hamwe ku munsi mu buzima hariya ni gute ubayeho ubuzima bwiza ubuzima ni bwiza igikuru gusa no kuronka impapuro uronse uho numva ubuzi butatu hariho n'abakorana butanu ubuzima bwa hariya ni bwiza kuko batwigisha kubaho ntushobora kujya udakoze ntushobora kujya mudakoze urumva rero hariya umuntu wese ateza gukora ni itegeko ariko iyo myaka 13 yose uri umuririmbyi wabaye uko nyene Nziza Desire birazaye kutaho ico nshatse kuvuga naho ndavyumva ujya mu kavyi kuri wenyene wifukisha ukuri wenyene ndavyumva ivyo bize ndavyumva naronse abagenzi nacyo vyumva kabisa twaronse abagenzi yararonse abagenzi no musi uragarutse mu Burundi uje gukora ubugeni ndetse na invitation twamaze kwibona hariya kuri Ozone Diplomatique mu kwezi kw'icumi na rimwe ugiye gutwara umukobwa yitwa Bijou ikibazo kica kiza ngaho ni nyuma y'ubugeni Nziza Desire azosubira muri Amerika ego azogenda atwaye madame canke azobanza musige ngaho urumva nigeza gusubira muri Amerika nigeza gusubira ubundi mwana igihugu igihe cyo cyose fise na passport y'imyaka 10 ndaje kuguma ngagushika imyaka 10 oya kumutwara yo ni ngombwa urumva subwo nyene ngo tuzoca tugenda tujanye tuzobanza kwanza turondere ibyangombwa byose bimurekurira kugenda hariya hanyuma azoca dusanga mushaka cyangwa mushaka kumunyiba mushaka kumunyiba
ngo na probleme ari inzobe azoca hinduka ubu zosiga ndamusize irangi ryirabura umukoze visage tumutwarahiye mwamenyanye igihe kingana gute na madamu wawe n'igiki wamukundi azi imyaka 2 n'igice muzinanye mwana musize akiri muto wari usanzwe umuntu ya n'igiki wamukundi ushaka kubimenya byose acha wangu inzobe yiyo nibyo shaka kumenya nta kindi yes nuko mwiza n'umwana mwiza urumva turahuje ibintu byinshi tura 90% turahuje hariya rero umuntu muhuje urumva nta kintu kiba gisigaye yuko muba hamwe mutatandukana sivyo wavuye muri Amerika uca mu gihugu cy'u Rwanda ndetse uranashimira guverinoma y'u Burundi yakoze ibishoboka byose kugira ngo ushobore gushika hano ariko uri mu Rwanda warakoze video ndetse n'indirimbo yitwa barabe barebe urashitse mu gihugu cy'u Burundi indirimbo ikiravuzwa ariko nituruko turabona ibikorwa by'umuziki uri kurakora ngaha why mbega nta bikorwa uzokora hano mu gihugu cyacu c'amavukiro nta biteramo nta ndirimbo shasha nta makolabo ivyo nimwe abantu bariko baribaza oya icyo waruvuze n'ubu nsubiye gushimira leta yacu leta mvyeyi yakoze leta nkozi yakoze ibishoboka byose baranukira impapuro zose zikenewe kuko murabizi mfise ubwene gihugu bubiri ariko byarakunze kandi ndayishimira ubundi ibikorwa birahari ari urubanza kwanza mfise ubwo rubanza ni gwahera ibindi muzobibona kuko ntegezo ku amakolabo cyangwa abashaka yuko dukora amakonseri atari bya bindi bimwe bya kera twegwe twenyene nzwe twa manager ukaba artiste ukabyikorera ngo concert oya ibyo twarabirengana bazane gusekashi kandi bazane mu madolari bazanye marundi ni problem ngo ngizo kuri tax ambassade yumvise ntizo kuri tax we nuvyumva bisigura yuko no munsi umuntu arondeye nziza Desire ari tayari gukora show yari yose ariko upfa kuza akanoti gusa akanoti gusa kuko muri akanoti namwe aba journaliste muzo mufise pare yanyu kuko muzogira publicité mugire sazi mu bitangaza ahantu hose urumva dushaka bose abantu bose baronka akazi nico rero cishe ibintu byo ngaho umuntu umwe niwe ashaka kuvyikorera ubundi utegezwa ukoze ikintu utezwa mwese l'union fait la force nivyo rero nshaka kuhindura iyi mico y'amakonseri bagira ngaho